bakunzi batevye isanganiro kaze murano makuru muri rurimi rw'ikirundi tera ku ngingo ziyagize abashinga amateka 9 nibo bagenywe guserukira Uburundi mu nama nshinga amateka Afrika y'ubuseruko EAR. Abashinga amateka bo mu mugambwe senere bakaba batitabiriye ivyo bikogwa. Agatogwa sa arongoye uwo mugambwe akaba yamenyesheje ko batewe amakenga n'ingene ibikogwa byo kwemeza ayo mazina vyagenze. Ne bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Nyabagere ni muri zone Gihosha no mu gisagara ca Bujumbura barashima ibikogwa biriko bikorerwa kwibarabara ryahitwa ku matafari. Abanyagihugu baganira televizisanganiro kuri uyu wa gatatu bakaba basaba ko ibikogwa nk'ivyo byokogwa hano mu yandi mabarabara yononekaye. Idonido ryano makuru ni mukanya sangwa ikaze. Dasiye kubaha ikaze murano makuru tera mu gisata ca politike. Abashinga amateka 9 nibo bagenywe guserukira Uburundi mu nama nshinga amateka ya Afrika y'ubuseruko EAR. Mu bikogwa vy'inama nshinga amateka vyo kuri uno wa gatatu abashinga amateka bo mugambwe senere ariko bakaba batitabiriye ivyo bikogwa. Sheira Irambona. Hari saa 5 zirenga aho ibikorwa vy'inama nshinga amateka vyatangura mu ngoro y'abashinga amateka kuri uno wa gatatu. Icibonekeje nuko abashinga amateka nka bose bari bitavye ivyo bikorwa kiretse abo mu mugambwe SNL bagumye hanze y'ingoro y'amakoraniro. Mijambo ryo kugurura ivyo bikorwa urongoye inama nshinga amateka Gerard Ndabirabe akaba yamenyesheje ko icyatumye batumwa ko ari uko batora abashinga amateka bagiye guserukira igihugu mu nama nshinga amateka ya Afrika y'ubuseruko EAR. Umuco yatanze kubera ivyo bikorwa bitari biteguwe mu bikorwa vyari biteguwe. Calendrier yatowe ejo gukogwa n'inama nshinga amateka uno munsi. Inyuma yaho bakaba bavuze yuko gutora biba mwibanga. Abantu 13 akaba aribo bitoje harimwo 6 ba CNDD FDD, 3 ba SNL uwaserukiye ubwoko bw'abatwa umwe na 3 bo mu mugambwe Iprona. Inyuma y'amatora abashinga amateka baturuka mu mugambwe CNDD FDD 6 bakaba batowe bose nabo akaba ari Ntakiritimana Joseph, Nisezerana Gabriel, Saidi Kibeya, Burikukiye Victor hamwe na Muhigwa Jean-Marie. Mugambwe Iprona hakaba hatowe Olivier Nkurunziza hamwe na Kati Kezimana aturuka mu mugambwe SNL. Uturuka nawo mu bwoko bw'abatwa akaba ari Bigirimana Gorete. Ikibonekeje nuko ivyo bikorwa vyarinze bihera abashinga amateka bo mu mugambwe SNL batinjiwe mu ngoro y'amakoraniro, kandi abamenyesha makuru akaba bari bahawe itegeko ko atawugira icabajije mu bigo vy'ingoro y'abashinga amateka. Amazina y'abari batanzwe ariko bose hamwe akaba bari abantu 15 atari 13 nkuko umuhejeje kuvyumva. Nayo mu bwoko bw'abatwa hakaba hari hatanzwe amazina 3 atari umuntu umwe. Tukivuga bijanye na politike nyene umugambwe senere watewe amakenga n'ingene ibikorwa byo kwemeza amazina y'abashinga amateka baserukira Uburundi mu nama nshinga amateka yo mu karere k'ubuseruko. Ivyatumye batitabira ivyo bikorwa nkuko bisigurwa na Gatogwa sa arongoye uwo mugambwe. Nayo mushinga amateka umwe ava mu mugambwe senere bwa Gatogwa sa yamenyesheje ko bagiye kuraba icyo amategeko agenga EAC avuga hamwe n'itogwa agiwe. Tumukurikire. Abashinga amateka bo mugambwe SNL twitabiriye ibikorwa mugabo twabonye umenga harimo ibintu biteye amakenga duhitamo kutinjira. Bamwe barose ubutumwa ejo muhijo baka telefone kare kangoye nabibonye mu gitondo yuko dusabwa kugenda mu bikorwa, ntibatubwira ivyo bikorwa tuja gukora ivyo ari byo. Turagamburuka turagenda, hama tubajije ababijejwe ko botubwira ibiri ku rutonde rw'ivyigwa kuri uno munsi, nawe batubwira ngo ntavyo bazi. Mu nyuma turagerageza kubabaza, batubwira bati nivyo kwemeza abashinga amateka bazoja mu nama nshinga amateka y'akarere k'ubuseruko bwa Afrika. Hanyuma turabaza ati none mwotubwira
urutonde rw'abaja kwemezwa batubwira yuko bidashoboka. Aho rero twe twagize amakenga kuko mu bisanzwe y'abantu baja gutumwa muri ubwo butumwa batangwa n'imigambwe. None umugambwe woba watanze amazina hanyuma kikabikinyegezwa kutubwira ati ni mukuru ku ni mukore kuriya. Amatwa dusumira ko abandi bari bazindukiye mu nama bakavayo bazi nabo baza gutora, ndetse n'amatwita agatangura gusirikira yabemejwe bavuga ati abemejwe kuja mu nama nshinga amateka y'akarere ni naka na naka na naka, nibikorwa mu nama nshinga amateka bitaratangura, hanyuma munyimukaza ubona ni babandi nyene bari buri ya Twitter. Amategeko nibaza ko abitegekanya babicurikiranije. Uri umushinga amateka ugashaka kuja kwitoza muri iyo nama nshinga amateka ubanza gutanga imihoho. Ntuja gutanga imihoho wamaze gutorwa. Urumva rero ivyi Burundi ko nuko nyene ibintu ibiri hasi tubishira hejuru, ibiri hejuru tukabishira hasi. Amazina twarayatanze mugabo tubajije kuko twabonye ko ari ibinyegezwa, tubajijwe yuko tworonka urutonde rw'abaza gutorwa babiduhishije. Aho niho tuvuga tuti reka tugende turaba amategeko icavuga hanyuma tuzogira ico dushikirije. Bamwe mu banyagihugu muri quartier Nyabagere ni muri zone Gihosha hano mu gisagara ca Bujumbura barashima aho ibikorwa biriko bikorerwa kwibarabara hajyaho bita ku matafari ibigeze. Bavuga baganiye na televiziyo Isanganiro kuri uyu wa gatatu, bakaba bamenyesheje ko ubwa mbere byari bigoye guca muri iryo barabara. Abanyagihugu bagasaba leta ko yobandanya ibikorwa nk'ivyo mu yandi mabarabara. Eliza na Karutimana. Iryo barabara ryaho bita ku matafari muri zone Gihosha ryari ryarononekaye, ubu rikaba rihita kuri kwamye naho ibikorwa bitararangira. Abanyagihugu bahegereye bakaba bashima isubirwamo ry'iryo barabara. Iri barabara ryari ryarononekaye mu buryo buteye ubwoba, ryarimwe ibinogo byinshi, ariko turavye ku rugezo ubu ririko ni barabara ryiza cyane iteye igomwe. Ryari barabara ribi cyane tugora gucamwo abenegihugu, ingorane déplacement, n'uwatanze amahera yo kwiyunguruza yatanga amahera menshi cyane y'umurenge. Mugabo ubu turashima ibidandazwa biraza neza, hatwunguruza haba ku mamoto mahera ni make cyane gose, nuko turakenguruka leta y'u Burundi. Iruhande yo gushima bakaba basaba leta ko yo kwitaho nandi mabarabara amerewe nabi. Leta cyo twoyisaba yo gumi bandanye ne kaguma iziragira ibindi bikorwa by'iterambere nk'uko nye. Leta twoyisaba twasaba yuko yandi mabarabara yokora nko gusumba ngaha cyane nk'ibi nyendikira dukore. Nk'umwe ne gihugu aca mwari no barabara kandi nkaba imba kwiri barabara turashima cyane, ariko nubundi bwo twongera gusaba kuko yakoze igice kimwe akabasigaye kindi gice, kandi icyo nacyo nyene giteye ubwo bakimeze nabi. Twasaba yuko nayo nyene okora inguvu nkuko ari yakoze inguvu kugira ngo bayibidukorera. Kubwa abanyagihugu amabarabara ameze neza ni kimwe mu biranga igihugu giteye imbere. Ikigo BBN gisuzuma ubuziranenge mu Burundi ngo kibandanya gushira mu ngiro ivyo cemerera abahingura umutobe uva mu gitoke no mu kinyobwa ca gingembre. Mu kiganiro umuyobozi w'ico kigo yahaye amenyesha makuru amenyesheje ko abakora ivyo binyobwa babwirizwa kubanza kwereka ikigo BBN ubuhinga bakoresha, ataruko naho bagakugwa ku rutonde rw'ababihingura. Tumukurikire. Ubu rero mu gushira mu ngiro ivyo twemeye kuri ibi vyerekeye umutobe w'ibitoke, jus de banane, nizi produits à base de gingembre, murazi yuko twabemereye yuko dutegerezwa kwigisha bajya abantu. Twarabitanguye, twaragize une retraite, umwiherero Igitega, aho twebwe tujejwe les normes twafadikanije na Senteya bajejwe ubuhinga bwo guhingura ibifungurwa, hanyuma tuca dufata amahinguriro ane asa n'ayasumbya izindi mu guhingura iyo vendo banane
niyo ji au gingembre. Ico gihe ibikorwa byariko birakora twaragize ingorane zihambaye kubera iki kubera abantu bahingura baracakora nka kera ngo hari akantu twinyegereza hari iki hari ibyo dushiramwe abandi batagirana harabaye ingorane mugabo bategerezwa kutwereka ingene babikora tumenye ingene tubikosora kugira ngo umuntu atazobikurikiza tuzoce tumukuramo ku neza y'abantu bihereza ibintu. Ubu muri senteya bariko baragira amaese hanyuma tuzoce duhamagara amahinguriro yose akora izo nzoga z'ibitoke yoji umutobe y'ibitoke nizo produits à base de gingembre tubigishe tumvikane procédé. Hano makuru tuyasodere muyavugwa mu makungu abanyasudani miliyoni badindutse mu myerekano ku munsi wa kabiri mu mabarabara mu gisagara ca Khartoum nkuko tubisanga mu kinyamakuru Eho News bakaba bariko basaba ko ubutegetsi bwa gisirikare bwatembagaje leta yari hari mu kwezi kwa gitugutu 2021 kuhava hagajaho ubutegetsi bwa civil Oda Deshimiye. Barabanyasudani ibihumbi bari mu myerekano mu mabarabara y'i Khartoum kuri uyu wa kabiri. Ico basaba kuva hatanguye iyo myerekano imaze amezi atari make nuko abasirikare batwara igihugu kuva habaye itembagaza ry'ubutegetsi mu kwezi kw'icumi 2021 bohava. Bavuga ko inyishu izotogwa hamaze kwemegwa ivyo basaba. Bavuga kandi ko bagiye kubandanya imyerekano kuko tariki ntarengwa yihinduka ry'ubutegetsi bamaze kubatunganiriza ivyo bifuza ngo ni iyo myerekano izorangira. Abo banyasudani baguma bagwiza inguvu mu gukora iyo myerekano mu gihe hamaze gupfa abarenga 107 abakomeretse nabo bakaba baharugwa mu bihumbi. Kuva mu ntango ya mukakaro General Burhan arongoye ico gihugu yari yashikirije ko yiteguriye gushikiriza ubutegetsi abasivile. Ivyo vyariyamirijwe na FLC umugambwe ukomeye w'abanyagihugu bo muri Sudani. Abari muri iyo myerekano bamenyesha ko atamwumvikano canke ibiganiro bizoba hagati yabo na leta ya gisirikare. Ni compromis avec le pouvoir militaire. Arakoze mugenzi wacu Oda Ndayishimiye akaba makuru tuyakesha bagenzi bacu ba Africa News atari Eho News nkuko nari mejeje kubabwira akaba ari ngaha aciye arangirira. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikira mugira ibihe byiza mwerereye naho butaha.